umukuru w'igihugu c'u Burundi aheje kwakira userukira igihugu ca Suisse mu Burundi akaba afise icicaro mu gihugu ca Kenya akaba yarasanzwe ari mu rugendo mu Burundi mu ntumbero yo gukurikirana imigambi y'iterambere irangurwa mu Burundi ishigikiwe n'igihugu c'u Busuwisi. Umunano watanze akaryo ko kuganira cane cane ku ntumbero leta y'u Burundi yashize imbere kugira ngo mu mugambi mushasha kurategurwa n'igihugu c'u Burusiya wisunge intumbero nyamukuru za leta y'u Burundi n'imigambi mikuru yashizwe imbere kugira ngo dushike kuri bwa Burundi bwigaba bukigaburira mu 2040 kandi buteye imbere mu 2060. Uwo munano watanze kandi akaryo ko kuganira kuvyerekeye kibazo cerekeye amahoro n'umutekano mu karere na cane cane ko nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe arongoye inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko na cane cane ku karere k'ubuseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Igihugu c'u Busuwisi naco kikaba gisanzwe kiri mu nama y'ishiramwe mpuzamakungu iraba ivy'umutekano. Igihugu c'u Busuwisi cashoboye gushikiriza icifuzo caco co gushigikira ibiko birakogwa utwigoro tw'akarere ka Afrika y'ubuseruko mu gushigikira no gusahiriza igihugu kibanyi ca Kongo kugarukana amahoro n'umutekano. Sivyo gusa bashoboye no kuganira kandi ku cerekeye igihugu ca Somalia ku bikorwa ko birarangurwa n'inteko z'u Burundi bakiye kuri ico kibazo c'amahoro n'umutekano bagarutse kandi no ku bikorwa ko birarangurwa n'igihugu c'u Burundi kugira ngo gisahirize igihugu ca Somalia kugarukana naho nyene amahoro n'umutekano. Userukira igihugu ca Suisse na nyicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi muri uwo munano biyemeje kubandanya batsimbataza imigenderanire myiza isanzwe hari hagati y'igihugu ca Suisse n'igihugu c'u Burundi na cane yuko ivyo bihugu bibiri bisanzwe bifitaniye isano nini cane aho bihugu bifise ubutaka bwakwa kungana bifise n'amahigwa angana eka Uburundi ukaba bufise n'imisozi irimwa isi imera. Igihugu c'u Busuwisi kikaba gifise isi itamera cane ariko ikaba kigeze kure mu iterambere. Kaba akaryo rero ko guhanahana ivyumviro kugira ngo n'igihugu c'u Burundi gishobore gushika ku iterambere kuko bikunda bishoboka cane bafatiye akarorero ku gihugu c'u Busuwisi no mu gushira imbere cane iterambere rusange. Umunano watanze akaryo keza kuri uwo muserukizi w'igihugu ca Suisse na nyine icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi kubandanya biyemeza gutsimbataza imigenderanire myiza isanzwe hari hagati y'ivyo bihugu bibiri na cane yuko bifitaniye isano nini. Igihugu c'u Busuwisi kigeze kure mu iterambere ari nk'icitegererezo ku gihugu c'u Burundi naco gisanzwe gifise amahigwe menshi mbere aruta ay'igihugu c'u Busuwisi gifise gishobora kwiga ko mu vyerekeye iterambere rusangi.